Uhere mu Rwanda ubushinjacyaha busabiye Edouard Bamporiki gufungwa imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki wahoje ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco akurikiranyweho icyaha cyo kwakira ruswa. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali, Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, wiriweho? Wewe neza nawe Venute Nshimiyimana. None Edouard Bamporiki yakiriye ate ubusabe bw'ubushinjacyaha? Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwana Edouard Bamporiki aravuze ngo muri rusange nk'uko yagiye aburana nta kintu kindi yakora yarenzaho uretse kuguma atakamba asaba imbabazi. Mu gusaba imbabazi yabwiye umucamanza ngo imbabazi yaramuka amuhaye zamubera igishoro mu buzima asigaje ku isi. Ariko se mu kwemera icyo cyaha cyo kwakira ruswa hasobanuwe uko yacyakiriye nawe yabivuzeho iki? Ubushinjacyaha buramurega ko Bamporiki yanyuze ku bantu batandukanye abatera ubwoba, harimo uwitwa Gatera Norbert ufite uruganda rukora inzoga hano mu mujyi wa Kigali. Bamporiki ngo yaba yaramuteraga ubwoba amubwira ngo natamuha amafaranga runaka arafungisha uruganda, ariko Gatera nawe yari yaramureze mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ko yari amaze kumutwara amafaranga menshi. Nuko rero muri rusange ukuntu aya mafaranga miliyoni 5 aregwa uruganda rwa Gatera umujyi wa Kigali wari warufunze kandi ngo Bamporiki abigizemo uruhare. Bamporiki ariko ibyo ngibyo avuga ko nta ruhare yabigizemo kuko ngo Gatera n'ubusanzwe yari inshuti ye y'amagara ngo kuva kera bamaze imyaka isaga 12, akavuga ko nta ruhare yagize mu gufungisha uruganda rwe, ahubwo ko yamuhuje n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo abashe kuba yamufasha uruganda rufungurwe, ariko aza kuzana miliyoni 5 ngo Bamporiki akavuga ko yazitaga inzoga ngo bagombaga guha Merari Mpabwa n'amaguru ayandi miliyoni 3 bakayarya. Nuko ngo rero mu kuyazana bakayashyira miliyoni 2 bakazishyira mu modoka Merari Mpabwa n'amaguru, inzego z'umutekano ubugenzacyaha zari zarangije kubimenya kare ziza batabizi zibafata bafatirwa mu cyuho bariko babivuga Nshimiyimana. Ku buryo se muri iyo hazabu ya miliyoni 200 zisabwa kwishyurwa n'uregwa ziramutse zitanzwe, ayo mafaranga harayavamo akaba yahabwa Gatera wahombeye muri iryo tangwa rya ruswa? Nshimiyimana, icyo ngicyo nakubwira ko ntabwo ndamenya umucamanza niwe wo kuba yafata icyo cyemezo. Nuko rero gusobanura ubushinjacyaha buvuga ko no mu 2021 Bamporiki yafunguje umugore wa Gatera nabwo bamuha miliyoni 10. Aravuga ko ubushinjacyaha buravuga ko yagiye niba mu nzego zaba izari ndetse n'ubushinjacyaha ahamagara abyita ngo no gukora ubuvugizi. Bamporiki ahangaha yasobanuye ngo nk'umugore wa Gatera kubera ko Gatera ari inshuti ye yakoze icyo yita ubuvugizi, ariko ngo bamuhaye miliyoni 10 nk'agashimwe kuko ngo yagiriye Gatera inama yo kudatanga ruswa, gashoboraga kuba yatanga ruswa bikamukoraho. Rero ibyo Bamporiki we abyita ko ari impano yahawe, ariko yaje gusaba imbabazi ko byaje gusanga bigize icyaha, asaba imbabazi umukuru w'igihugu n'abanyarwanda, nicyo yise imana y'u Rwanda. Iyi hazabu ya miliyoni 200 n'amafaranga menshi asabwa kwishyurwa n'uregwa. Biramutse bibaye urukiko rukemeza ko amafaranga atangwa, Bamporiki ayo mafaranga yayakura he? Nshimiyimana, nge navuga ko wenda ashobora kuyabona nkurikije uko Bamporiki nk'uko abyivugira yemera ko n'umuntu wageze hano muri Kigali ahagana mu mwaka w'2000 yinjiranye ibiceri 3 by'ijana no kuba 300, ariko mu minsi yashize yatangaje ko yujuje miliyari. Rero
ntuje miliyari bumushyize mu nyurabwenge numva miliyoni 200 urukiko ruzemeje ashobora kuzibona. Abo wabonye mu rukiko igihe ubushinjacyaha bwasabaga icyo gihano ndetse bugasaba n'ihazabu, bakiriye bate ubwo busabe bw'ubushinjacyaha abari mu rukiko? Zenuse Nshimiyimana, n'ubu ngubu ndakumenyesha ko urukiko rubanza rugikomeje, ntabwo rurarangira, nuko narisohotse kugira ngo mbashe kuba navugana nawe kuri iyi nkuru. Uretse Bamporiki ubonye ko n'ubusanzwe arakunje, niwe wo kuvuga ngo niwe wabyakiriye, abandi barakurikiranye urubanza bisanzwe. Umunyamategeko umwunganira Maître Jean Baptiste Habyarimana we yasabye ko hazabaho inyoroshyacyaha, ariko ubushinjacyaha bukavuga buti ukwemera kwe ntabwo kuzuye, urukiko rwazahamyaho ibyo bihano rwasabye. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali. Komeza ukurikirane iyo nkuru ze kugeza ku bumva Ijwi ry'Amerika, nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Zenuse Nshimiyimana, reka nkurikirane inkuru nawe ugira akazi keza. Tugume mu Rwanda aho bakajije ingamba zo gukumira indwara ya Ebola yagaragaye muri Uganda, kuva ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kugeza ku bitaro byo mu turere hiteguwe kwakira abagaragaweho n'iyo ndwara. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na none n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi, wiriweho? Wiriwe neza Venuste. None iyo myiteguro n'izo ngamba zafashwe na leta y'u Rwanda biteye bite? Urakoze. Iyo myiteguro ishingiye ko nkuko twabibwiwe n'abayobozi ba RBC, ishingiye ko ku mipaka yose y'u Rwanda ariko cyane cyane ituruka mu Bugande bashyizeho uburyo bwo gupima umuntu wese winjira mu Rwanda aturutse muri icyo gihugu, ariko n'ahandi biraza gukorwa, gusa bashyize umwihariko ku Bugande kuko niho umurwayi wabonetse wa Ebola yabonetse. Hanyuma rero bakavuga ko n'isuku igomba kongera gukazwa, ni ukuvuga kongera gukaraba aho abantu bahurira. Byari bisa nkaho bimaze genda burundu kubera icyorezo cya COVID-19 cyagiye kigabanuka, ahantu hari harashyizwe urukarabiro bari baragiye babikuraho. Ubu rero inzego za leta zishinzwe ubuzima ziravuga ko abantu bakwiye kongera gusubira kugira isuku, gukaraba intoki, bakagabanya ibyo guhoberana no guherezanya intoki bakabikuraho, ndetse ibitaro byose mu gihugu bakagena uburyo bakwita ku murwayi waba waketsweho iyo ndwara. Twumve Rwagasore Edizo, ni umukozi muri RBC ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo nk'uko yabitubwiye. Umwihariko ubu ngubu turimo no kureba duhuza ingendo cyangwa se icyo bita n'amakuru ajyanye n'uko ashobora kuba yarahuye cyangwa se kuba yarafite umuntu yarwaje ushobora kuba afite ibyo bimenyetso. Ku mipaka cyane cyane ya Uganda uko ariho hagaragaye icyorezo niho turimo kwibanda cyane, ariko bitavuze ko n'ahandi ko bitarimo gukorwa. Tukanabaza ni n'amakuru ajyanye n'ahantu ushobora kuba aturutse, n'izo no kuba ashobora kuba yahuye n'umuntu ufite ibyo bimenyetso. Rero n'amakuru yose ni amakuru dusanzwe dukurikirana cyangwa se dukusanya buri munsi kugira ngo bidufashe kubakurikirana, kugira ngo hatazagira umuntu uzadutungura agasanga agaragayemo cyangwa se usangamo icyorezo nyuma y'igihe kandi ari mu gihugu. Assumpta Kaboyi, hirya no hino mu gihugu wabivugaga, uravuga yuko naho bafashe ingamba zikomeye zo kugira ngo bashobore kuba bakwakira uwagaragaraho iyo ndwara ya Ebola. Hari abo washoboye kuvugana nabo hirya no hino mu gihugu? Hari amakuru waduha fatika y'izo ngamba zafashwe? Yego, hari ibitaro navuga ngo bibiri ku rwego rw'igihugu, ibitaro bya Nyamata mu Bugesera ndetse n'ahitwa Ikanyinya hajyaga hakira abantu bari bafite ikibazo cya COVID. Nk'inyamata navuganye na Dr. William Rutagengwa, niwe ukuriye ibyo bitaro, ko bashyizeho ishami ryihariye ryo kwita ku bantu bahura n'izo ndwara z'ibyorezo. William avuga ko bafite ibyo bitaro byihariye, bifite ibitaro bigeze nko kuri 90 byo kwakira abarwayi baba baramutse babonetse, kandi bavuga yuko ubu noneho nabo batangiye kujya muri za centre de santé kongera kubwira abaturage ko hari ikindi cyorezo nubwo kitaragera mu Rwanda ariko kiri mu baturage.
iyo indwara iri mu baturanyi ko ari ukuyirinda. Rutagengo yavuze umwihariko muri Nyamata bafite, nawe twaganire ku Ijwi ry'Amerika. ubu turi muri icyiciro cyo kumenyekanisha, ari ku bitaro, ari mu bigo nderabuzima, no ku mupaka, kuko natwe dufite umupaka nubwo udakora ku Buganda ariko nawe ugomba kuba witeguye. Ikindi ni ukwitegura mu buryo bwo kwegeranya ibikoresho bisabwa kugira ngo tube twakwakira nk'umurwayi. Ariko twebwe by'umwihariko hano hari ibitaro bishobora kwakira abarwayi bafite izi ndwara z'ibyorezo hano i Nyamata, ariko ubwo ni ibitaro, nubwo hari ibitaro by'akarere bisanzwe, ariko icyo gice cyo kiri ku rwego rw'igihugu. Ni ibitaro byubatswe muri iyi minsi ya vuba aha, igihe covid yari imaze kuba nyinshi, akaba ari ibitaro byubatswe mu buryo bishobora kwimurwa. Ariko ubu icyo tugiye gukora cyangwa twatangiye gukora ni uko twegeranya ibikoresho, twegeranya abakozi, tukongera tukihugura. Dushobora no gukora ibyo twita simulation mu buryo bwo kureba niba turamutse twakiriye umurwayi byagenda gute. Icy'ingenzi ni uko abantu bamenya ko icyo cyorezo gihari mu karere, kuko ari icyorezo gikomeye. Ikindi cya kabiri, timu yacu ihari ikaba yiteguye, ifite ibikoresho, bashobora gukora screening. Ubwo ni ugusikirininga waba yambuka ku mpande zombi, waba ava iwacu cyangwa yinjira iwacu. Abo bose turabasikirininga nk'uko twari dusanzwe dusikirininga covid. Asumta Kaboyi, iyo ndwara ya Ebola yaravuzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu gituranye cy'u Rwanda, biravugwa muri Uganda, ikindi gihugu gituranye, bikaba nabyo bisobanura izo ngamba. Iyo ndwara ya Ebola yari yigera igera mu Rwanda? Kuva yavugwa mu Bugande, kuva yavuga muri Kongo, nta na rimwe mu Rwanda hari haboneka umurwayi n'umwe wa Ebola. Gusa abashinzwe ubuzima bakavuga ko bagomba nyine kubikumira mu buryo bwose kugira ngo itagera mu gihugu cyacu. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane Jenoside, n'amakazi keza n'umunsi mwiza. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hateraniye inama y'abadepite bakomoka mu bihugu 35 bya Afrika n'ibihugu by'Abarabu, barasuzumira hamwe ingaruka z'icyorezo cya virusi ya corona n'ingaruka z'intambara ibera muri Ukraine. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Inama ihuza abatwara inama nkenguzamateka za Afrika n'ibihugu by'Abarabu iri kwirabera i Bujumbura igira 9, yitabwe n'abanyacubahiro batari bake barimwo ubutwara inama nkenguzamateka y'u Rwanda Dr Augustin Iyamuremye, ubutwara inama nkenguzamateka ya Maroc ari nawe arongo ishirahamwe ryabo n'abandi. Ikibazo kirajishinga abari muri iyo nama n'ingaruka mbi ku butunzi zatewe n'ikiza c'umugera wa corona hamwe n'intambara y'igihugu c'Uburusiya muri Ukraine, nk'uko bishikirizwa n'ubutwara inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera yuguruye iyo nama. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions ati intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yateye zimwe mu ntambamyi zibangamiye ubutunzi nk'iyongerekana ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'amasoko ntanganguvu, ibura ry'ifumbire, ubukene bw'ibifungurwa, ivyahora biva muri Ukraine nk'ingano zitagishika muri Afrika, Aziya n'ahandi. Hakiyongera ko rero ko ikiza c'umugera wa corona catumye ubushobozi bw'ibihugu bwo kugura ivyankenerwa hanze bugabanuka, bigatuma n'ifaranga rita agaciro rigereranijwe n'idolari ya Amerika. Ni ibibazo by'ubutunzi dukwiye kurabira hamwe, kuko igihugu kimwe kitovyishoboza conyene, tukaraba n'ingingo zofatigwa hamwe. Les politiques à mettre en œuvre pour en atténuer les conséquences tant sanitaires qu'économiques. Bumvikanye ko bakwiye gufashanya ibihugu bitunze muri uwo muryango bigafasha ibikiri inyuma. Ubutwara inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc yabigarutse ko mu mubonano yahawe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervase Ndirakobuca. Uburundi bwifuza gushorera muri Maroc bimwe mu bitegwa njabukamazi.
Moyize Nkurunziza umuvugizi w'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere yabibwiye abamenyesha makuru yagarutse ku kanovera k'icayi n'ikawa aho mbere yipfuza yuko uyo mwimbo w'icayi n'ikawa igihugu ca Maroc gisanzwe kija gusumira ahandi ahubwo vy'ukuri wova mu Burundi kuko n'akanovera koba ari igihugu c'u Burundi kakisangije. Mu bihugu vyitavye iyo nama harimwo ibitari bike by'Abarabu nka Arabia Saudite, Yemen, Qatar n'ibindi. Ivyo vyama vyatunzwe agatoke n'amashami yigenga ko bishogwamwo abagore n'abakobwa bavuye muri Afrika, Uburundi budasigaye inyuma. Amashami yigenga agwanya urudandazwa rw'abantu ahamagarira abagize izo nama nkenguza amateka kutibagira ico kibazo. Florence Boivin atwara ishirahamwe ry'abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu Justice and Equity mu karere k'ibiyaga binini kuri mikoro y'ijwi rya Amerika. Yibutsa ko ari ikibazo kibangamiye abatari bake mu gwaruka kandi ko abo banyacubahiro bajeje gukingira uwo gwaruka. La jeunesse c'est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment atugwaruka niko rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho n'akamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ivyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha. Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yavuye yakira mugenzi we wa Arabia Saudite n'abandi. Mu byo baganiriye umwitwarariko w'abarundi baja gukorera muri ico gihugu ntiwibagiwe. Gabi Bugaga avugira inama nkenguzamateka y'u Burundi. Yakiriye intumwa ziserukira igihugu ca Emirati Arabini, arakira uyoboye inama nkenguzamateka y'u Rwanda, arakira kandi n'igihugu ca Bahrain. Mu byo baganiriye ahanini bagakenera kumenya neza ingene igihugu kiriko kiratunganywa, gukomeza imigenderanire eka ndetse no mu kuzana imitahe nk'ibisata vyo kwa ba mukerarugendo, ibisata vy'amahinguriro, ibisata vyerekeye indero, ubuhinga n'ibindi. Murazi igihugu ca Emirati Arabini hari amasezerano yo guhana abakozi. Murazi ko hariho n'ibindi bihugu bimwe bimwe nka Bahrain naho nyene ho hariyo ayo masezerano, ndetse kugira ngo ivyo bintu bikorwe mu kuneza y'ibihugu vyo. Ibihugu n'amareta birenga 35 nivyo bigize iryo shirahamwe ry'abatwara inama nkenguzamateka za Afrika n'ibihugu vy'Abarabu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika. Tukiri mu Burundi, imiryango irenga 700 yo mu kigwati cy'amahoro cya Murembera muri komine ya Musongati ni mu ntara ya Rutana iravuga ko idafite aho kuba hakwiye. Ababa muri iyo nkambi n'abahungutse bava muri Tanzania mwaka 2008. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Venda yishimiye. Ico kigwati ca Murembera kiri muri zone Gakungu ya komine Giharo mu buseruko bw'intara ya Rutana ni ku rubibe iyo ntara ihana n'igihugu ca Tanzania. Bamwe mu baba muri ico kigwati kigizwe n'abasangwa hamwe n'abahungutse bava Tanzania babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko uburaro babamwo budashemeye. Bavuga ko ibintu byonyuka iyo imvura iguye. Ingorane rufise ngaha iwacu twebwe imvura iguye amashashe rutora amashashe rukayifuka. So ngorane rufise kanini uburaro nta bindi binini ibyo kurya byobyo twakabirondera rufise uburyamo yanka babiza imwanga rurabiro guhobaho neza ukabona aho guma kuryama nta bindi rufise bishi. Ni kuvuga ni nk'umutumba wose ugwaye ukuri umutumba wose bakeneye iki uburaro wese mu nzu ziki z'imyakashi. Ico kigwati c'amahoro ca Murembera kiri kandi mu kiyaya kiri hafi y'uruzi Imaragarazi, uruzi rugize urubibe Uburundi buhana na Tanzania. Ako karere karategwa n'imyuzure y'imvura iguye, kikaba ikindi kibazo kuri abo banyagihugu bo muri ako karere ka Kumoso. Kandi imvura iguye cyane iyindi irabira umukuzimu. So ngorane rufise kanini uburaro mururabe muruvugire mbere barugweko
banakubahwa muruserukire murufashe ngaha iwacu musito murembera. Imvura iguye usanga bashe nenga ni haya ingurube iryama bagoma mu ndusukira imbere mu kiduturira abategetsi mu kibashikirize baze batugarukiriko nico. Abo banyagihugu bagizwe hanini n'abari barahungiye mu gihugu ca Tanzania kubera umutekano muke waranzwe mu gihugu mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1972 n'igihumbi kimwe n'amajana 1993 barakenya amazi meza. Bavuga ko amazi ya Rusengo bahawe muri ico kigwati hakunda gukama na cyane cyane mu gihe cici bakikora ku mazi mabi y'uruzi Maragarazi. Urongoye ikigwati ca Murembera aremeza ubukene abarongoye barimwo. Gahungu Eliezer yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko mu byo bakenye harimo n'amatongo yo kurimamwo kubera ko bagumye bagwirirana kuva bagihunguka. Cyambere twubakira amashuri ni kuri abana barakina aho biga. Shaka bisho twosaba boduha tubego ngaha muri site tukana hagaze mu marima tukana kitugirante cyo twifashisha ni kuri bamwe bagwa hehe muri Tanzania bagenda kugirante ubukorera kine kandi cyo twosaba kurushavye urabona twagubiye tugwirirana tukana ko kurima kuba ufise nk'umwana arongoye ushukena kugirante umusohorera cyo kandi twagisije ni kuri ukidufasha. Umukuru w'ikigwati c'amahoro ca Murembera yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko yatanze cegeranyo kuba mukurira mu ntwaro. Ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka musitanteri wa komine Giharo haba kubiriwe canke ku gatelefone kugira ngo agire ico ashikirije kubijanye n'iyo miryango iri mu kangaratete, ariko abamwegereye batashimye kuvugira kuri mikro zabo bakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko ikibazo c'iyo miryango yo muri ico kigwati c'amahoro kizwi, bakamenyesha ko uburongozi bwa komine Giharo buriko buradodora mu bushikiranganje bujejwe gufatana mu nda no ku bandi bagira neza kugira ngo bikunde bagarukire kuri abo banabona ikora.